umwaka wa 2025 wabaye umwaka wo kwihutisha ibintu kumuhari M23 nabo bafatanije kurwanya leta ya Congo. Mu mezi abiri yonyene bari bamaze kwigarurira igice kinini cy'ubuseruko bw'igihugu ca Congo. Ubu tuvugana intara zibiri Kivu y'ubumanuko n'iburaruko harabura gato ngo zose zigwe mu maboko y'umuhari. Ese mu by'ukuri byagenze gute ngo uyu muhari ubu ushoboye gufata Goma na Bukavu, imigwa mikuru ibiri y'intara ya Kivu y'ubumanuko n'iburaruko bitarenze mu mezi abiri gusa batangije runo rugamba? Byagenze gute ngo M23 batsindi igisirikare cya leta ya Congo nabo bafatanije harimo wazalendo? Ese mu by'ukuri M23 ifite ingufu zingana iki zituma bumva ko bofata igihugu cyose cya Congo nk'uko babitangaje ko bazoruhuka bageze Kinshasa ko kirimba kwa Tshisekedi? Siona jeme na subscribe hanyuma twibandandirize mu kanya gato. Byose byatanguye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024. Uyo munsi Rwanda muri Angola hari hategekanijwe inama yari guhuza President Tshisekedi na Paul Kagame mu cyo bise processus de Rwanda. Byose byari bimeze neza. President Tshisekedi yamaze kuhagera ari kumwe na mugenzi we Lowenso, barindiriye Paul Kagame nawe ngo hagere inama itangure. Ariko amakuru yavuye i Kigali yababwiye ko President Paul Kagame atacita vyino nama. Yesheke ya processus de Rwanda yatumye M23 ikomeza ibitero, ndetse mu ntango z'ukwezi kwa mbere bari bamaze kwigarurira uduce turi strategique nka Masisi, Lumbishi na Minova. Minova imaze gufatwa, M23 yatangaje ko noneho igiye gufata igisagara ca Goma. Banaburiye ingabo za MONUSCO na SADC ko nibahirahira bakabatangira bazobarasa, kandi niko vyagenze. Bararasanye ingabo 200 za SADC zihurikiye mu bihugu vya Tanzania, Malawi na Afrika y'Epfo bahasiga ubuzima. Iri rasana ryabaye nyuma y'itariki 23 z'ukwezi kwa mbere igihe Sake yafatwa. Agace ka Sake kafatwa nka portaye yo kwinjira mu gisagara ca Goma. Sake imaze gufatwa nta cari gisigaye ku gisagara ca Goma. Umuryango mpuzamakungu wawo ni watangiye kubona ko ibintu bikaze, maze batangira gukura abakozi babo bari basanzwe barangurira imirimo mu gisagara ca Goma. Vyasa naho M23 atanumwe ashobora kubahagarika. FARDC ifatanije na wazalendo ugwaruka rw'abanyekongo rwiyemeje kurwanira igihugu bakomeje kugwana kugira ngo Goma ntigwe mu minwe ya M23. Ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe, ntaco bashobora gukora ngo M23 bayibuze kwinjira muri Goma. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere abagwanyi ba M23 binjiye mu gisagara ca Goma. Intambara zarabica bigacika, FARDC na wazalendo baranse kuri pfana. Urugamba rwarakomeje gushika ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere aho uyu muhari wagenzura ibice nka byose vy'iki gisagara. Abasivile batari bake batari bwahunga kino gisagara bahasize ubuzima. Umuryango wa ONU werekanye ko abasivile bagira ku 3,000 bahaburiye ubuzima. Goma ikimara gufatwa, ibihugu vy'amahanga vyatangiye kubona ko M23 itandukanye niyo bari baze mu 2012. Uyu mwaka wa 2012 Goma n'ubundi yari yafashwe niwo muhari wa M23, ariko MONUSCO yabakuyemo atani gihe barahamara. Urugamba berekanye mu gufata Goma vyatumye umuryango mpuzamakungu wa ONU ukora amatohoza kuri kino kiroberi babona kiri experimente kuma uniforme ya gisirikare meza cyane, gukoresha discipline hamwe n'iperereza rikaze cyane ku buryo bw'uko amakuru yo bahanganye bayamenye imbere y'uko urugamba runatangura. Batangiye kwibaza ati kirobere ni bwoko ki. ONU yasohoye raporo yerekanye ko mu rugamba rwo kwigarurira Goma harimo basirikare b'abanyarwanda barenga 1,000. Ibihugu vya Buraya vyatangiye gusabira ibihano igihugu c'u Rwanda. Uno munsi tuvugana ibihugu harimo nk'Ubudagi, Ububirigi, Canada n'ibindi bidashikikino ntambara
bafatiye ibihano by'ubutunzi igihugu cy'u Rwanda, harimo n'izindi ngingo zikaze mu bijyanye n'imikoranire ya gisirikare hagati y'u Rwanda n'ibi bihugu. Ariko igihugu cy'u Rwanda cyakomeje guhakana ibicagirizwa ko atakuboko bafise muri no ntambara, mu gihe bariko barahakana ko igihugu cy'u Burundi cyari cyaramaze kwemeza ko u Rwanda rwateguye gutera igihugu cy'u Burundi babikije mu muhari M23. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri, M23 yatangaje ko itanze agahengwa. Aka gahengwa kamaze umwanya rumara kuko ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri bakomeje ibitero sindamusika. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri bari bamaze gufata ikibuga c'indege ca Kavumu, aha ni ku birometero 30 uvuye Bukavu. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri bari bamaze gufata umugwa mukuru wa Kivu y'ubumanuko Bukavu. Leta ya Congo yahise yimurira umugwa mukuru w'intara mu gisagara ca Uvira ku birometero 26 gusa uvuye Bujumbura. Colonel Nanga yatangaje ko bagiye gukomereza Uvira ndetse ko bizobafata amasaha 48 gusa kino gisagara bakaba bamaze kugifata. Uno munsi tuvugana intambara zirakomeje hagati ya M23 na FARDC. Aba bose bagwanira Uvira, igisagara cyane magisigaye ngo busiriko bw'igihugu ca Congo ntibugwe mu minwe ya M23. Ariko ko Nanga yabivuze ko bizobatwara amasaha 48 gusa, siko biriko biragenda. Birasa naho kino gisagara cyabagoye gufata. Muri no rugamba leta ya Congo iriko irakoresha uburyo bwose bushoboka ngo Uvira ntigwe mu minwe y'abagwanyi. Abanashizeho udushimwe tugera ku miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika ku muntu wese azoshobora gufasha mu gutanga amakuru ashobora gufatisha umwe muri aba bagabo batatu, Colonel Nanga, Sultan Make na Bertrand Bisimwa. Mu gihe benshi bategereje iherezo rya Uvira, ubwo bani byinshi ku banyagihugu ba muri kino gisagara, ariko leta ya Congo yatangaje ko bazokura uko bashoboye kose Uvira ntigwe mu maboko y'aba bagwanyi, ndetse ko bazonagarukana Bukavu na Goma, ariko ubwo bizobashobokera. Reka tubitega amaso, nyandikira muri commentaire kubibona, kandi ntubagire gufyonda j'aime na subscribe.